turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ivyisigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cyo guharura, ibice byaho ni 6. Turasoma murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 3. Aravuga ngo Uhoraho abarira Mose atibarira Abisirayeli ati umugabo cyangwa umugore niyasezerana isezerano y'ubunaziri ngo anyiyegurire je Uhoraho, aze yitandukanye na vino n'ibiboreza bindi, ntazasome no ku nkarisha ya vino cyangwa ku nkarisha y'ikiboreza kindi, cyangwa ngo asome ku mazi y'inzabibu, cyangwa ngo arye inzabibu mbisi cyangwa zumye. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira kuri teme cyangwa ijambo ry'umutwe cyangwa icigwa tugiye kuvuga naho abantu batemererwa kunywa inzoga. Kumbure nimba warakurikiranye video twatanze ku munsi w'ejo, twarashoboye kuvuga abantu bemererwa kunywa inzoga, ariko ubu ngubu tugiye kuvuga abantu batemererwa kunywa. Bega n'abantu bameze gute? Abantu Bibiliya itayemerera. Ariko kandi kubo twavuze ubushize, twavuze abantu yemerera ko banywa baba bameze uburyo runaka, hari uburyo babateyemo. Biravuga ngo byose turavyemererwa, ariko si byose bitugirira ikimazi. Yego n'abana b'Imana kunywa ntabwo ari icyaha, ariko manzi urebe se birakugirira ikimazi? Nunywa birakugirira ikimazi? Ariko tugiye kureba umugwi w'abantu Bibiliya itemerera ko banywa cyangwa bakoraho cyangwa baganzwa nayo. Nkuko bitubwiye ngo umuntu naba nanyiyegurira ankorere abe umunaziri, ntazakore kukiboreza, ntaze anywe kukiboreza. Imana ivyo yarabyanse. Ariko tugiye kureba mbega ni bande, ni umugwi w'abantu bangaye batemererwa. Imana igumugisha. Ariko umugwi wa mbere w'abantu Bibiliya itemerera ni umuntu yizera icyo Yesu yakoze. Umuntu yizera icyo Yesu yakoze. Kubera ko umuntu yizera icyo Yesu yakoze, birambwira ngo wowe ntabwo ukiriho. Ye wizera Yesu ukavuka ubugira kabiri, barubaye icyarime gishasha, wahinduwe umwana w'Imana. Iyo mubiri wawe ntabwo ari inzu yawe cyangwa ari igikoresho we wakoresha uburyo ushakamo, ariko umubiri wawe wahindutse inzu y'Imana. Kandi rivuga ngo jewe sinkiriho, ahubwo ni Kristo ari muri jewe. Bisigura ngo umubiri wawe ntabwo ari wowe ukiriho, ahubwo ni Kristo ari muri wewe. Rero umuntu yizera icyo Yesu yakoze ntabwo yanywa inzoga, ntabwo yanywa ikiboreza. Kubera iki? Aratahura ko umubiri we atari uwe, ahubwo ari inzu y'Imana. Akongera agatahura ko we atakiriho, ahubwo ari Kristo ari muri we. Birivuga ngo muboregwe mwemu yera. Kubera iki Imana ibuza kuboregwa? Ni kubera kuboregwa ni igikorwa nkemu yera yaje gukora mu buzima bw'umuntu. Urabona harya umuntu yaborewe ntaba agikontorora umubiri wiwe. Urabona ukuntu agenda arakubita amazigizage mw'ibarabara, ntaba agishobora gukontorora umubiri wiwe. Umuntu yaborewe arashobora kuza no kwihagarika imbere y'abantu, we abo bantu ntababona, wari kubona ishamba. Umuntu yaborewe ntashobora kuryamaho yakagombye kuryama, ashobora kwiryamira hasi azi yuko we yaryamye, azi ko yaryamye mu nzu. Twari tumufise ahantu twari duherereye, yakunda kwiryamira mu ishamba, abantu bakamusangaho ariko aravuga ngo madame ese gutamfuka wewe nibiki? Niwumva ko ndi kumva imbeho. Mugabo kuri we yabona kumenga ari muza, ari mu gitanda. Mugabo kubera inzoga yamwemeza ko ari mu gitanda, ikamwemeza yuko ari kumwe na madame, akaza aramusunika, umva ari gusunika ikibuye begeranye, we kutari kumfuka. Niwumva ko ndi kumva imbeho, ishuka ari we wayiguze. Mugabo rero kiya gikorwa inzoga ikora mu buzima bw'umuntu ni igikorwa mwemu yera yaje gukora mu buzima bw'umuntu. Birivuga muboregwe mwemu. Cyo umuntu yaborewe mwemu naba agikontorora umubiri wiwe, naba akiganza umubiri wiwe. Birivuga ngo abarongorwa na mwemu nibo bana b'Imana. Rero abana b'Imana, abantu bose ntabwo ari abana b'Imana, ariko abana b'Imana n'abantu bahagaritse kwirongora no kuyoborwa n'ibintu, ariko bemera kuyoborwa na mwemu yera. Abo ngabo bivuga ngo nibo bana b'iki? Nibo bana b'Imana. Rero umuntu azi yizera icyo Yesu yakoze ntashobora kunywa. Abantu ba kabiri Bibiliya itemerera, cyangwa umuntu wa kabiri Bibiliya itemerera ni umwami.
Bibiliya yarabitubwiye mu Migani 3:1 umurongo wa 4. Ngewe Lemuweli ntibibereye abami kunywa ibiboreza, ntibibereye abami Lemuweli. Kubera iki bitabereye abami? Ati bo hava bagira baburegwa bagatwara imanza nabi, bakayobora abantu nabi. Kandi birivuga ngo muri Kristo Yesu Imana yaduhinduye abami ndetse n'abaherezi. Umwana w'Imana wese Imana yamuhinduye umwami, yamuhinduye umuntu aganza, yamuhinduye umuherezi. Kandi abami bavuze ntibisubiraho. Amajambo y'abami abatekeye ubushobozi, amajambo y'abami abatekeye autorite. Umwami ntabwo yisubiraho mu kintu aba yavuze. Kandi birivuga ngo Imana yaduhinduye abami ndetse n'abaherezi. Uri kurankurikirana, nimba warakiriye Yesu, waravuze ubugira kabiri, wowe uri umwami kandi uri umuherezi. Rero ntibibereye abami kunywa inzoga, ntibibereye abami gutwarwa n'ibiboreza, ntibibereye abami. Abami ntabwo bibabereye kwicara mu tuguriro, mu kabari bakararayo, abandi bakirirwayo. Ntibibereye abami kugenda barasinda mu ibarabara, ntibibereye abami. Abami barafise ingene babayeho, abami barafise ingene bagenda, abami barafise ingene bavuga, abami barafise ingene bitwara. Je ndibaza yuko igituma abakristo babaho ubuzima busa n'ubw'abapagani ni ukutamenya identite yabo, ni ukutamenya agaciro bahawe cyangwa ubuzima bahawe biciye muri Kristo Yesu kugira ngo babashe kubugendera. Kandi kutamenya agaciro kawe, kutamenya ibyo ufise bituma ubitakaza. Kandi kutamenya agaciro kawe bituma uja hariho hose, wicara n'abari bo bose, wicara hariho hose. Baciye umugani ngo wambaye ikirezi namenya ko cera. Iyo umuntu rero yambaye ikirezi hari igihe atamenya agaciro kaco, atamenya ko cera, ivyo bigatuma agenda yicara ahantu hariho hose avuga ivyo ari byo byose. Hariho imvugo abami batemerewe kuvuga, hariho imyambaro abami batemererwa kwambara, hariho imyifato abami batemererwa kwifata, hariho utuguriro, hariho utubare ahantu runaka abami batemererwa kuja. Imana ishimwe cyane. Uwundi mugwi rero wa gatatu w'abantu bibiri itemerera ni umuntu azi ko Yesu yakubiswe kubwiwe. Nimba uzi ko Yesu yakubiswe ntabwo wemererwa kunywa. Kubera iki? Birivuga mu mishagu ya Yesu twakiza indwara, mu mishagu y'umwami twakiza indwara. Twasomye muri Bibiliya batubwiye yuko ewe Timoteyo, kubera ukudahugwaragurika unywa dukeya, mugabo muri Yesu nta ndwara ziriyo. Kubera mu mishagu yiwe twarakize. Rero kugwara si umugabane w'abana b'Imana. Kugwara ntabwo ari umugabane wawe. Waravutse ubugira kabiri ukavyagwa n'Imana, menya ngo we si ukiriho, ni Kristo muri wewe. Rero warakize. Ubuzima wakire n'ubuzima butagwara, n'ubuzima butarimo indwara, butarimo imigera, butarimo indwara z'ubwo butandukanye. Niyo mpamvu mu Kristo yizera by'ukuri ntabwo wamuhishano ngo rimwice. Nta mu Kristo yo kwicwa n'ishano yizera nikibaho. Birivuga ibimenyetso bizagaragara kubizera, bazanywa ibyica ntaco bizabagira na gatoya. Bibiri kabivuga mu gitabo cya Yakobo ngo umuntu nagwara natume abashingana y'ibishengero bamurambike ibiganza bamusengere, ngo kandi gusenga bimatanije bifatanije no kwizera bizakiza uwo mugwara. Unaho yoba yakoze icyaha azagiharirwa. Abandi bantu bagira kandi Bibiliya itemerera ni umuntu azi ko afite ubwenge bw'Imana, ni umuntu azi ko afise ubwenge bw'Imana. Bibiliya bivuga neza ko Kristo mu Bikorino wa mbere ibice vyaho 2 murongo wa 6 kugera ku 8 bivuga ngo Kristo yaducikiye ubwenge buva ku Mana. Ukaba uzi ko Kristo yagucikiye ubwenge buva ku Mana, wowe nuwemerewe no gukora ku nzoga ndetse no kunywa. Muyandi majambo, inzoga ntabwo yemererwa abanyabwenge, yemererwa abaswa. Kubera bivuga ngo nibibereye abami kunywa inzoga. Kandi mu Migani 21 avuga ngo bidana bagiramo wese nagira ubwenge. Numva nurangiriza ngaho undi mugwi w'abantu basigaye Bibiliya itemerera ko bakwiriye kunywa ibiboreza. Tuzabivugaho mu yindi video ikurikira. Data, mu izina rya Yesu ndasenga umwene data umuhe kwimenya, umuhe kwitahura uwo ari we kugira ngo amenye identite ye maze ayigendere mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahizagiwe cyane, muri umugisha w'amahanga menshi.